Mwese muriko muradukurikirana turabahaye ikaze mu kiganiro Intwaro nziza. Intwaro nziza ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi tubashikiriza ibijanye n'ingene n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yashikirije icese buramatari w'intara ya Bujumbura hamwe na musitanteri wa komine Mukaza. Nk'uko nari ndabibabwiye, hari kw'igenekerezo rya 12 Myandagaro umwaka wa 2025, aho n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yararamutse ashikiriza icese buramatari w'intara ya Bujumbura hamwe na musitanteri wa komine Mukaza. Ivyo birori bikaba vyari vyatumiwemwo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, hamwe n'abandi bashikiranganji batandukanye, hamwe n'abashinga amateka batowe mu ntara ya Bujumbura. N'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba yaboneyeho gukeza indongozi zose zatowe hamwe n'izagenwe mu mabanga atandukanye mu nzego z'igihugu. Aca bamenyesha ko baje mu bihe Uburundi bugiye ku ntambwe nshasha igana kw'iterambere. Akaba rero yarabatekereye impanuro nyinshi. Mw'ijambo ry'ikaze, umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Bujumbura yamenyesheje ko kuba umukuru w'igihugu yahishikiye vyerekana ko afise umwitwarariko wo gutera intege indongozi zishasha hamwe no kuzitekerera impanuro bazogenderako. Acamenyesha ko umutekano wifashe neza ari nawo mbere abenegihugu bariko barakamishamwo ibikorwa vy'iterambere. Kw'izina ry'abenegihugu b'intara nziza ya Bujumbura no kw'izina ryanje nyene, ndi n'iteka n'akanyamuneza ntangere vyo guha ikaze n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu, nongera ndamukengurukira kw'iteka ridasanzwe yaduteye mu kwishikira hano ngo ashikirize icese buramatari wacu hamwe na musitanteri wa komine Mukaza. Ndahaye ikaze kandi mwebwe mwese banyakubahwa muri hano, nshimira bimwe bivuye ku mutima n'abenegihugu mwazindukanye n'iyonka muje kwakirana ugweze n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu hamwe no kwigina indongozi nshasha. N'icubahiro umukuru w'igihugu, kuba mwishikiye hano bitwereka urukundo mufitiye abo murongoye, umwitwarariko wo gutera intege indongozi nshasha no kuzitekerera impanuro kivyeyi zizokwama zigenderako umurongozi bwabo. N'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi imbere yuko ashikiriza buramatari mushasha w'intara ya Bujumbura hamwe na musitanteri wa komine Mukaza, yaciye abanza gukeza muri rusangi indongozi zose zatowe mu mabanga atandukanye mu nzego zigize igihugu c'u Burundi. Nagira kandi nkeze indongozi zose zaba izatowe n'izagenwe mu mabanga atandukanye mu nzego z'igihugu. Abatowe n'abagenwe muje mu bihe bishasha, muje mu bihe Uburundi bugiye kw'indi ntambwe nshasha itera igana kw'iterambere. Ni intambwe nshasha koko, kuko twaciye kure kugira ngo dushike ngaha. Uburundi bwagiye buraca muri vyinshi bijanye n'intwaro, ariko bwa mbere twomenya yuko igihugu c'u Burundi camye ari igihugu cifashe, gifise ubutegetsi bw'igihugu bwiyubashe kandi bwubahwa. Cari igihugu imbere y'umuzi w'abazungu, cari gifise ubutegetsi bw'igihugu, gifise n'ingabo n'abarundi b'abakozi. Hanyuma rero ivy'intwaro vyagiye birahinduka igihe haje umuzo w'abakoroni. Uno munsi yo turabihe turimwo, dutegera cane, dutegera ibi bihe ivyo ari vyo, kubera twamaze igihe kinini
uburongozi budafise umwanya wo kwicarana n'abenegihugu. Aca yongera abamenyesha icatumye intara bazigira nini hamwe n'ingene bagiye gukora. Akaba rero yaciye abahamagarira kwicara hamwe ngo baze barahanahana ivyiyumviro vy'ingene boteza imbere igihugu, aho yagenda bereka uburorero bwo mu bindi bihugu. Rero intara igituma twazigize nini nuko dushaka yuko intara yose ishobora kwicara ikagira imigambi kandi ikayishitsa ikayikora bigakunda. Ubu ingene tugiye gukora nuko ubushikiranganje bwose buzoba bufise igisata cabwo mu ntara, kandi ajya amahera bije amahera ahora akora ku mwaka, intara yose ubushikiranganje bwose buzoba bwerekana amahera azokora mu ntara. Muri ivyo bisata biri mu ntara navyo nyene ari direction provinciale izoba ifise amadepartement muri yo, kugira ngo turabe yuko ubushikiranganje bwose bwerekana ico bwakoze ku mwaka mu ntara iyo ariyo yose. Murumva yuko ubu bijanye n'intwaro bigira bihinduke. Umuhini mushasha utera amabavu ndabizi, ariko turi kumwe twese birashoboka. Nico gituma twigira inama dusanga abarundi bamaze kugira urunani twabirabiye ku matora ingene yagenze. Bamaze kugira urunani baba babona kumwe imigambi y'iterambere. Duca dusanga rero abashinga amateka batowe barashobora kuba kirumara mu ntara, kuko twabonye yuko abashinga amateka zoca tubagira nka komite ijejwe iterambere mu ntara. Babona ibintu ingene bimeze gutyo niho bazomenya ko ubushikiranganje ataco buriko burakora canke buriko burakora. Hamwe bahora babaza ubushikiranganje umenga bavyumva mu kirere, bazoba babona umwe wese iwabo ingene biriko biragenda mu ntara yabo. Agiye kwicara twese turi kumwe birashoboka. Davyigeregere ndababwira nuko mba nabonye aho abantu babikoze. Mu Bushinwa intara yose isho ikindi mu yindi ntara ivuga ko yagize exportation, ikamenya iti croissance yagenze gute uwo mwaka mu ntara yacu. Aha ndiko ndababwira kugira mwumve ko bishoboka nimwicara hamwe mu ntara ya Bujumbura ko mushobora kuba une grande puissance mugiye hamwe mugateka umutwe. Abandi rero baricara bagateka umutwe ingene batera imbere. Rero no mu rwego rw'igihugu natwe ntitwicaye, twararavye dusanga itungo Burundi dufise ni ryinshi. Fatire ku butare. Ubutare ni umurima w'igihugu weze, ariko nimwiyumvire gusonzana umurima weze. N'abahora bimba ubutare babwimba batwara ntibazana ifaranga na rimwe, bagaheza n'abo b'abarundi amahera baratwara nkubona iyo bayashize. Nuvuga dufise umurima abantu bisorombera bigira kujya kubikona ngo inkware zisezerana mu masesa ya kwa gusesa umwe wese atwara. Turabiraba turavuga tuti none dusonzane uwo murima weze. Nibaza yuko abahariya muri Cibitoke ya kera barazi uwo murima icarico. Nimwiyumvire rero gukenana umurima weze. Ubu rero nk'ubu twarafashe ingingo turavuga tuti uwo murima ni uw'abarundi utegereza gusoromwa n'abarundi. Ubu rero twarigiriye inama mbere hamwe baza baramaze gutangura nko mu ntara ya Kirundo baratanguye, hariya mu Kirundo ivyanda baratanguye, ibubanza baratanguye, naho nyene Gahongore barabizi baramaze gutangura. Ko ndababwira nti abarundi dusoroma mu murima tuwushora, hanyuma wasoromye arahembwa. Mugabo Burundi turonye ico dushora hanze, ko nk'ubu bambwiye ko ivyanda baba bageze ku makonteneri ashika 20 y'ubutare. Kare twahora turiko turafina, nuvuga yuko abarundi tuvuye hasi umwe wese akavuga ati ngira ico nkoze nta kizobuza ko dutera imbere. Yaciye abamenyesha kandi ico indongozi zishasha zije gukora. Aca babwira ko hariho urwego rugiye gushigwaho ruzojamwo abenegihugu, ruzoba rujejwe kurwanya gusesagura amatungo y'igihugu hamwe n'akarenganyo. Ubwo nago rukazoba ruhurikiwemwo na bose, kuva ku nzego zo hejuru gushika ku mitumba. Zikazojaho mu ntumbero yo kugira indongozi zikore neza.
aca bahamagarira kandi kuba imboneza. aha rero nivyo mbashaka yuko twumve indongozi nshasha ico zije gukora. Indongozi zije ubu ntizije kumwe abandi bahora. aha ntihabuze uriko aravuga ngo aho bukera ndabukura mu ciro, nagira ndabwire ko ananiwe ubwo nyene, arananiwe kuko ubu tugira dukore ku buryo abenegihugu aribo koko barereka indongozi bazikoreshe. nico turanabwiye ko hariho urwego tugire ruzoba rurimwo abenegihugu, ni urwego rujejwe kurwanya igiturire, gusesagura itunga ry'igihugu n'akarengane, ruzoba ruhurikiyemwo bose. Twagize inama turaraba turabibona ko bishoboka. igituma mu Burundi hari amahoro ni ukubera twagize za komite zihuriyemwo bose ziraba umutekano. ntimurondere ngo umutekano wavuye hehe, wavuye muri zirya komite zihuriyemwo bose. none ubu no kugira ngo indongozi zacu zikore, tugire komite zihuriyemwo bose kuva mu rwego rw'igihugu gushika ku mutumba. nitwabikora ndazi yuko mugabo hariho uzoca avuga ngo jesi nayo nzi ko ari ivyo ngo ndashikiriwe baciye bavyuka. hariho uzobivuga ngo ndashikiriwe ngo none baciye bavyuka. rero mwebwe mwandongozi nshasha mwe muzi mubifate nka nkama, mwumve ko mutaje mumeze nka babandi hariho ababanza kubaza ngo mbega ngo yahora rya hehe, ngo nanje ndarose. habura amatari bamuhaye kurongora iyi ntara ya Bujumbura irimo igisagara ngaha, aja atavuga ngo amaparasera aramaja he ngo ntagure kurondera iziwanje. umenye yuko hariko umuriro kuko ari utagura kuvuga ngo barya amajahe nanje niho ngiye kurira. ico bita guteza imbere igihugu ntabyo twari tumenyereye. ubu rero harageze yuko duteza imbere igihugu. rero ubu uburongozi bw'iki gihe dutegereza kuba imboneza. indongozi nizimenye yuko ziserukira ubutegetsi bw'igihugu. amategeko tuvuga ngo demokarasi, amategeko ni dictature, utegereza kuyakurikiza vyanka bikunda. umurongozi rero ahagarariye amategeko, nico gituma buramatari afise ibishigikizo. Indongozi zishasha rero zihamagarirwa kwereka inzira nziza abenegihugu bofata kugira ngo bashike kw'iterambere rirama. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yaciye abahamagarira kurondera umwizerano hagati y'abenegihugu n'uburongozi. nuvuga ko rero kumenya uti abantu barakeneye aho bashorera, barakeneye isoko, ni ukuvuga uri umuhuzabikorwa. noneho rero murumva ko ibisata byose bizoba bikorera mu ntara, ibisata by'abashikiranganje. kare barya abadirektere bahora bavuga ngo ngo narinde mu bushikiranganje, naho kumbe yari kuyerera. ubu ntibizokunda, ni mu ntara. nuvuga buramatari kurya umushikiranganje wa mbere ariwe muhuzabikorwa mu bagize urwego nshingwabikorwa rwa leta, niko buramatari nawe ariwe muhuzabikorwa mu bisata bitandukanye byo mu ntara. ngira ngo aha muriko muranyumva abo buca barongora ivyo bisata, bumve yuko buramatari nawe azoba afise akanama shikiranganje gatoyi ko mu ntara, nawe ahuza ibikorwa bagagira imigambi bagashira hamwe. abashinga amateka muramufasha buramatari mukurikirane, murabe ko ubushikiranganje bwo ariko bwose buriko barakora ikintu mu ntara, niho bizoca igihugu genda neza. buramatari rero ubimenye yuko ujejwe intwaro, uraba ko amategeko yubahirizwa, ujejwe kwereka inzira abenegihugu bofata kugira ngo baronke ubuzima bwiza. bokora iki rero mujejwe intwaro? bwa mbere rondera umwizerano hagati y'abenegihugu n'uburongozi, haba umwizerano ukwiye kugira mugume muvugana ubuzima bw'igihugu. nayo buramatari w'intara ya Bujumbura amuhamagarira gukora ibintu byose ku rutonde ngo agwanye akajagari. ku kijanye n'isuku hamagarirwa kugwanya amayarara aho yasubiye kwibonekeza, ngo ahubwo batangure gutera amashurwe.
akabahamagarira kandi kubandaniriza aho abandi bari bagejeje. ujejwe rero intwaro yumvise yuko ari bajejwe gukurikirana ibibazo byose byo mu ntara kandi akabitorera umuti, kurwanya akajagari mu karere urongoye kirazira. ujejwe intwaro ntiyemera ko abantu biyahura. mbe murazi ko mu Burundi hariho abantu birirwa bariyahura. harya abantu biyahura uca utanga kwiyumvira uti n'ibiki, ubwo hariho uburongozi, hari ingorane yiye. aha rero mvuze kwiyahura muciye muvuga ngo ni kwimanika ku kiziriko. abantu bamwe biyayura mutwe harya bariko bariyahura. hariho ibiyoga bajya abadandaza bobo ntubabwire bikenereye amahera gusa. erega hariho utuntu duto duto umuntu yibaza ko ari ibintu bibayabaye. gukura akajagari mu gihugu nuko ibintu byose biba ku rutonde. akajagari rero karakwiye kuvaho, abantu ntibiyahure. ubona ubujejwe intwaro araraba yuko abantu baba ahantu hameze neza. n'ibyo kare ntabyo twitwararika, hariho ibiruta ibindi. Uburundi twarigeze ku bwanka gushikaho inyuma y'urupangu utahita iwanyu. Acavuga ni mu Burundi twibera akarorero dusukure. abarundi bamwe barya bakaravye bariyubaha, kandi muze murabe mu mpangu uzosanga hasa neza cyane, muga kwiremba akaba hasa nabi. kubera iki? igihugu ntitwaciyumvira, twiyumvira mu rugo iwacu gusa. hanyuma rero ndabwire n'ubu nabonye ko amayarara yagarutse pe musitani. aha muri Mukaza amayarara yagarutse. hirya y'ejo naciye kuri Boulevard de l'Iprona nabonye amayarara menshi. ubu rero ikintu cya mbere cyo kwihutira, tugira isuku aho tubaye, tuhasharize, dutangure gutera amashurwe. birahimbawe. sinzi ko muraraba ubu ugiye kuri aeroport uvuye muri ribarabara winjira kuri aeroport iyo muwe tuyadushurwa n'umuntu mbona ko haryoshe none. Imbere yuko ashikiriza icese buramatari mushasha w'intara ya Bujumbura hamwe na musitanteri wa komine Mukaza, yaciye asaba bene gihugu kumva no kumviriza uburongozi bw'igihugu ico buvuga. Ahejeje kubashikiriza icese buramatari mushasha w'intara ya Bujumbura hamwe na musitanteri wa komine Mukaza, baciye nabo bashimira nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuba yarabizeye akongera akaja kubashikiriza icese. Baca bashimira kandi abene gihugu babizeye bakabatora, aho baciye babasaba kuzokorana neza n'abarongozi. rero mwebwe abene gihugu mwese icyo ndabasaba, ubwa mbere igiteza imbere igihugu ni discipline. kumva no kumvira. kumva ni kimwe no kumvira ni kindi. hariho abantu je bahora nza numva banyandikiye basaba ikintu, bambaza ikintu ngasanga nico narayivuze nko muri discours. namaca ndababwira ati jewe ico dupfa na mwebwe ntimushaka kumviriza uburongozi bw'igihugu ibyo buvuga. iyumviye uri ndongozi uri kurerekana ibyo kogwa ingere vyogenda n'impanuro, ukaza ubona abantu ntibashaka kuyumviriza. kumva no kumvira ni ikintu cya mbere gikomeye cyane, nicyo gituma abantu babwira urunani mu bikorwa. aho rero nicyo cya mbere nobasaba. hanyuma nkabasaba gukunda ibikorwa. nta muntu n'umwe akwiye kuba atakantu yakoze. aha mu gisagara birahimbaye, abantu benshi bariko baraduga kugira imigambi y'iterambere ruguru, bagataha i Bujumbura kandi bavuye ruguru. rero mukunde ibikorwa, umwe wese abwire ikintu avuga ati je nakoze ibi byo kuja mu maserivisi nimuzopfa mutunze. serivisi ngo ndi munyezamu, ndi muyaya, ndi muboyi, ndi mushoferi, ni gestion des affaires kurane ngaho uzo n'intica ntikize uzofuteye imbere. oya, dutangure umwe wese arabe ico yokora kugira ngo aje muri chaîne de valeur. rero ndanezerewe kandi ukuntu mwaje muri benshi. burya iki ni ikimenyetso kitabesha yuko mushashaye kubona muri ko murakorana n'indongozi. mwaje muri benshi, sinari ndavyiteze rwose, kuko nari niteze ko duhura ari abo kumukaza gusa, kuko ejo tuzoja muri Ntahangwa. nababwiye ko amakomine yose nshaka kuyagendera kugira ngo tuze turahanurana. none rero reka
kubera ivyo mpamagare abarongozi banyu bashasha baze ngaha duhere kuri nimuzire rimwe mwese muramahasa nimuzire rimwe. Inyuma y'ivyo birori vyo gushikiriza buramatari mushasha w'intara ya Bujumbura hamwe na musitanteri wa komine Mukaza, abamenyesha makuru baraganiriye n'abenegihugu bamwe mu bari bitavye ibirori, bakaba rero barashimiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku mpanuro yabahaye uwo munsi. Je navyakire neza cane, na cane mbanje gushimira umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Sebarundi yashikirije amajambo meza kandi amajambo yankoze ku mutima. Shimira abana nicaye yatanguye kuvuga numva mose zarakorotse kuri byishimo n'amajambo meza yavuze kuturemesha. Ego twavyakiriye neza, ego twashimiye cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ukuntu ariko araturonsa indongozi zimeze neza, kandi twashimiye n'impanuro yaturonkeje atubwiye ko twogira isuku tukakora n'ibikorwa kugira bikunde twiteze imbere, tugashima n'ihangiro nyene icubahiro yama ariko aratubwira yuko twokurikirana imbona kazoza ya 2060 na 2040. Nakanyamuneza na cane dushimira Imana kuko igihugu casize Imana imbere, niho dutegezwa guhera dushimira na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ciza, tunamushimira ko mu bikorwa beje kubera ngaha yatuganirije akaduha ivyiyumviro n'ingene twoshika ku mbona kazoza y'u Burundi bwifashe 2040 eka buteye imbere 2060, tukaba tubona mbere tuhimiriza tweretse yuko tutazorinda gushika iyo hose tutaratera imbere muri kino gihugu. Rero twishimiye ko indongozi zihari zadutumye ko tukaza kuri kino gikorwa, hama turiteze neza iterambere muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse no muri no ntara ya Bujumbura yagutse. Bagasaba indongozi zishasha kuzokora ku neza y'abenegihugu. Yewe nk'indongozi nshasha icyo ndazitezeho, ndashaka bakore nk'uko bahora bakora. Hariho byinshi abanyagihugu tutahashikira, turiteze muri izi ndongozi nshasha zashizweho cyane buramatari w'intara Bujumbura. Nuko dufashe mu bijanye n'ingo, mu kibano, mu masentare ndetse no mu bindi buzi bwose bwa buri munsi, ndetse no mu masoko dukoreramo usanga dufite ibibazo byinshi, ariko usanga ntibishika kure nk'uko tubyifuza twebwe nyene. Turasabye rero buramataraje akorera umunyagihugu nk'uwikorera, adukorere natwe tuzomuyoboka kandi tuzomujya inyuma, kandi turamwishimiye cyane, naryoye kumwumva no kumubona, nahora ndamwumva cyane ndanamubona, ariko no munsi nanezere gusumba uko nahora ndabona ko turi kumwe byose bikunda kandi birashoboka. Shima byaratanguye, suko ngo ni ndongozi cyashize kubitangwa, ahubwo byaratanguye tubirimo. Turibaza neza yuko niyakora n'abanyagihugu natwe tukamuja inyuma, tubibaza ko byose bizokunda. Jewe guhera uyu mwaka nyene, guhera no munsi ndabivuze, namaze gutangura ubwanje n'ababanyi banje, hariho amasosiyete twamaze gutangura kujamo ajanye n'uburimyi n'ubworozi. Ndazi ko bizogenda neza nidukora turi kumwe twese dushize inama n'umutima, ndazi ko bizokunda. Twaramaze kubitangura mu kibano, turimo turarondera amasosiyete tugakorana, kandi tuko turabona ko bigiye kugenda neza. Muri 2040 na gushikana 60 turabona ko abanyagihugu bose bazoba bayiho neza, ibintu bimeze neza. Ikintu hamagarira abanyagihugu no mwanya no kumviza kamu kabaturongoye, bakava ku marigara, bakava bariko barakora ibintu bitajanye, ariko baranyibiyayura mutwe, abicaye ku mariga bose bakahava bakumviriza ibyo ndongoze zimaze atubwira, ndatse bizogenda neza. Eko tutiteze ko ibintu vyiza nkuko bagiye barabivuga, basanzwe arabahizi nk'izi ndongozi zari zisanzwe zishoboye, n'ubundi nkuko bagiye barabitubwira tutofashanya kuko turi kumwe twese birashoboka. Mwese mwariko muradukurikirana, aha ni ikiganiro intwaro nziza cy'uyu munsi kigarukiye, naho ubutaha. Ukenyerezi gumehe Barundi twese umutima, turwanya akarenganyo n'uburyarya bidutesha kuba Burundi. Nitwivuna basi amajambere batononera umutekano,
nico tukwifurije sakamba Burundi